Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Riek Machar basinye amasezerano yo guhagarika imirwano no kugabana ubutegetsi bizera ko bizahagarika intambara imaze imyaka 5 mu gihugu. Muri Somalia hapfuye abantu batari munsi ya 3 nyuma y'uko bombe yatezwe mu modoka iturikiye mu muhanda ugendwa cyane i Mogadishu. Perezida watowe muri Zimbabwe Emerson Mnangagwa yavuze ko itora rya perezida ryo mu cyumweru gishize buri wese yavuze ko ryabaye mu bwisanzure mu mahoro no mu mucyo, nubwo habaye imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bumvikanishije ko amajwi yanyerejwe. Tukiri muri Zimbabwe, mu gihugu hose habaye imihango yo gushyingura abahitanywe n'urugomo rwabaye mu myigaragambyo yakurikiye amatora. Naho muri Mali, mu muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Soumaïla Cissé yareze Perezida Ibrahim Boubacar Keïta ubumamyi bw'amajwi mu cyiciro cya mbere cy'itora rya perezida.